Ndatanze mwaramutse canke mwiriwe bakundwa b'umwami dusangiye urugendo n'isezerano byo kuja mu ijuru. Amahoro y'Imana ashishikare kubana namwe. Iyo mvuze ngo amahoro y'Imana ashishikare kubana namwe, mba ndiko mvuga ngo ya mahoro ava ku kwihana no kureka icyaha, si ya mahoro ava ku kutagira ingwara, si ya mahoro ava ku kutaba mu bukene canke kuba mu bibazo, ariko ndiko ndavuga ngo ya mahoro ava ku kumenya Kristo Yesu no kumwakira no kumwimika mu mitima yacu nk'umwami n'umucunguzi. Ayo mahoro ashishikare kuramira no kuziga mu bugingo bwanyu. Abatwumviriza muri Afrika, abadukurikirana muri Europe, Amerika, Aziya canke Oceani, mu mpande zine z'isi aho muri hose, ubuntu bw'Imana bushishikare kubana namwe. Ikiganiro muriko murumviriza ni ikiganiro civuga butumwa ijambo ry'umunsi. Jewe ngitunganya nkongera nkanagishikiriza nitwa Iradi Ndiho kubgayo, nkaba ndi mwene so mugakiza. Nkuko musanzwe mubimenyereye abama badukurikiranye muri ministere ijambo ry'umunsi, programa yacu yivuga butumwa isa nigabuye mu mice ibiri. Hariho umuce wivuga butumwa nkuko bisanzwe tugasangira amajambo y'Imana nkuko mu Imana bayabituyoboreyemwo. Hakabaho nundi muce wivuga butumwa mugabo rishimangiye ku byigwa kanaka, tukamara nk'indwi yose canke indwi irenga hari ikigwa nyezina turiko dushimangira ko kikamara iyo minsi yose. Akaba ari teme imwe tukayidevelopa kumara imisi igera kuri indwi, buri munsi ufise ikigwa wigisha wisunze ya teme nyene. None rero niyo ndwi tugezemwo muri kano kanya. Iyi ndwi yose tuzoganira kuri teme imwe ivuga ku kuntu bigendera umukristo imbere yo gusubira inyuma no kugwa mu byaha. Imana idufashe cyane. Mbega bigenda gute ko bishika umukristo agasubira inyuma, mbere bigashika umukristo akagwa akagirire? Mbega bigenda gute ku muntu yari yaramenye Imana akamenyana nayo agakora n'ibikorwa by'Imana bitandukanye, akandikisha amateka atari make mu by'urugendo rw'agakiza, abantu mbere bakamushingira intahe? Bigenda gute umuntu nk'uyo agasubira inyuma mbere n'ukugwa akagwa kandi akagwa akagirire? Tugiye kuzovyiga ko kumara imisi igera kuri indwi. Buri munsi wose ufise ico uzogenda utwigisha kugeza aho tuzorangiza kino kigo cyose, umwe wese yatahuye ngo mbega bigenda gute umukristo agasubira inyuma no kugwa akagwa. Imana idufashe cyane. None rero intangamarara ya bino byigwa bizomara indwi yose iravuga ngo uzorokoka ku munsi w'iherezo si uwigeze kwakira Yesu Kristo canke uwigeze kumenya Yesu Kristo, ahubwo uzorokoka kuri wa munsi w'iherezo ni uwamenye akakira kandi akagumya Yesu Kristo. Kumumenya, kumwakira no kumugumya Yesu Kristo nivyo bizotuma urokoka kuri wa munsi. Iyi ni intangamarara y'iki kigwa rero tugiye kuzomaramwo imisi ndwi yose. Imana idufashe cyane. Kaze rero twishimikiza amajambo y'Imana y'urufatiro muri bino byigwa, hama tuyasobanure ko gatoya, tuce tugenda ku byigwa byose uko bizogenda bikurikirana mu minsi ndwi. Tumenye ngo umunsi wa mbere, uwa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu, uwa gatandatu n'umunsi ugira ndwi, ngo mbega buri munsi wose uzoba ugamije kutwigisha iki irigira kandi. Kaze cyane. Turasoma ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo igice cya ndwi. Turasoma imirongo ya 21 kugeza ku 23. Indanzi y'amajambo ivuga gute? Indanzi y'amajambo iravuga ngo uburyarya siko gutungana. Umuntu wese amvumereza ati mwami mwami, siwe azokwinjira mu bwami bwo mwijuru atari ukora ibyo data wo mwijuru agomba. Benshi bazombwira kuri wa munsi ngo mwami mwami, ntitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe, ntitwasenda abadayimoni mu izina ryawe, ntitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe. 23 niho nzoba jinjiburira nti ntaho nigeze mbamenya, mviraho mwankora bizira mwe. Imana idufashe cyane. Mweda turi kuranyumviriza, navuze ngo iyi ni intangamarara y'iki kigwa tuzomaramo imisi ndwi yose, kizotubwira ku kuntu bigenda umukristo yamenye Imana agasubira inyuma mbere no kugwa akagwa. Uko Satani atera umukristo kugeza amukuye mu gakiza akamusubiza mu ngoyi z'ibyaha. Imana idufashe cyane.
Hano Yesu ariko abwira abantu, ariko abwira bariko baramwumviriza, arababwira ngo uburyarya siko gutungana. Uyu ni umutwe w'amajambo, ariko mu gutora umutwe w'amajambo bafatira ku vy'iyo mirongo yose iba iriko iravuga ngo uburyarya siko gutungana. Abantu benshi barakira agakiza, abantu benshi baramenya Imana, abantu benshi baratanga urugendo baca mu nzira y'umusaraba, ariko uburyarya bugatuma bananirwa kuramiriza. Kandi unaniwe kuramiriza arasubira inyuma, kandi usubiye inyuma atiyubaye aragwa, kandi uguye atabaye baso agwa kagirire umugwaniza akamukimiranya. Imana idufashe cyane. Yesu rero aravuga ngo umuntu wese amvumereza ati mwami mwami siwe azokwinjira mu bwami bwo mwijuru atari ukora ibyo data wo mwijuru agomba. Ati benshi nzobajinjibura kuri wa munsi mbabwire ngo mviraho sinigeze mbamenya mwankora biziramo. Kumenya Yesu Kristo, kuba umuzi siko kuzogushikana mwijuru. Uyanambana gatoyi. Kandi no kuba warigeze kwakira Kristo Yesu sibyo bizokwemeza yuko winjira mwijuru. Ahubwo ikizotuma winjira mwijuru, ikizotuma uragwa ubugingo budashira bwo mwijuru, nuko wamenye Yesu ukamwakira kandi ukamugumya kugeza kwiherezo. Imana idufashe cyane. Dusome kandi amajambo y'Imana dusanga mu gitabo cy'Abaheburayo igice cya 10. Turasoma ku 35 kugeza ku 38. Hano naho indanze amajambo ivuga gute? Imburi. Iyo mburi nayo ni iyihe? 35 haravuga ngo nuko nibute ubushizi bw'ubwoba bwanyu buri n'impera ikomeye, kuko mukwiye kwihangana kugira ngo nimwamara gukora ibyo Imana igomba mubone guhabwa ibyasezeranywe. Kuko hasigaye igihe gito cyane, kandi ugiraze azoza ntazoteba. Ariko umugororozi wanje azobeshwaho n'ukwizera, naho niyiyonjorora ntazohimbara umutima wanje. Imana idufashe cyane. Uwandikisha ngo ry'Abaheburayo nawe ariko arabahanura. Hano indanzi y'amajambo iravuga ngo gushikama atabwoba. Uwandikiye rero Abaheburayo abahanura yuko bakwiye gushikama atabwoba. Hahandi naho Yesu abwira abantu yuko uburyarya atariko gutungana. Nukuvuga abantu benshi mu rugendo rwabo rw'agakiza, kubw'intambara nyinshi duhurira nazo mu gakiza, ibiteye ubwoba ari byinshi, benshi barananirwa kuramiriza bagasubira inyuma. Rero benshi muri uko gusubira inyuma kwabo barabimenya ko basubiye inyuma, kandi bakabura inkomezi n'umurava wo kuramiriza, ariko bagashishikara bikakisha. Kandi babonye neza ko batanguye kudohoka mu byizego, babonye neza ko inkomezi z'Imana na mwemu wayo zabashizemwo, ariko bakikakisha uburyarya bagahinduka indyarya. Barabona neza ko ataco bakimariye ishengero, mugabo akabandanya ari umuvuga butumwa. Arabona neza yuko yasubiye inyuma akabandanya aririmba. Arabona neza yuko yasubiye inyuma akabandanya ahagaze imbere y'ishengero ngo ariyobore ngo kubera ngo ari pasiteri. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo nimba utashoboye guhagarara ngo ushike amatabwoba ugasubira inyuma, mwene data wirinde uburyarya siko gutungana. Kuba warakoze ibikorwa cyangwa warigeze kumenyana n'Imana, kuba warigeze kwakira Yesu ukuzura mwe mugakoreshwa ibitangaza sibyo bizotuma winjira mu ijuru. Ahubwo nimba uramiriza gukora ibyo Imana igomba kugeza ku iherezo ni uzinjira mu ijuru. None rero haravuga ngo umuntu wese akwiye kwihangana kugira ngo niyamara gukora ibyo Imana igomba abone guhabwa ibyasezeranywe, kuko ngo hasigaye gatoya cyane, kandi Yesu Kristo azoza ntazoteba. Umugororosi azobeshwaho n'ukwizera. Ukwizera niko gutangira. Umuntu yumvise ubutumwa bwiza arizera, amaze kwizera akatura ibyaha byiwe akihana akabatizwa, amaze kubatirizwa akakira mwemu yera agatangura igikorwa by'Imana. Mugabo kubwa za ntambara duhura nazo mu gakiza, kubwa bya bitero by'abadayimoni, kubwa ya migabo n'imigambi ya Satani adahimbagwa nuko abanyabyaha bakizwa, agomba kubagumiza mu busho bw'ibyaha, hari ibigeragezo byinshi biza. Uwushikamye muri kwa kwizera arabicamo akabandanya, ariko ubanye ukwizera guke akaja mu ntege nk'akadohoka arasubira inyuma. Muri uko gusubira inyuma rero benshi niho bagwira, muri uko kugwa nyene benshi niho bakimiranirizwa n'umugwanizi bakagwa kagirire. Yari umukozi w'Imana, yari umukristo ashikamye ashingirwa intahe na benshi, agasubira inyuma mu byaha, mbere n'ibyo atigeze akora akiri umunyabyaha agasigara abikora kandi yari yaramenye Imana. Bigenda gute none? Umukristo agasubira inyuma mbere akagwa no mu byaha. Satani abigenza ate kugeza aho ashobora gukura umukristo mu gakiza akamusubiza mu byaha kandi akamuboherayo?
ibi nibyo tugiye kuzokwiga kumara iminsi igera kuri 7 buri munsi wose uzagira icyo tubwiye. Iyi yari intangamarara. Ayo majambo yose n'izosobanuro zose mwumvise n'ibyishimikiro tuzogenda tugaruka ko mu vyigwa byose bigera kuri 7 tuzomaramwo ino minsi yose. Yesu Kristo abampera umugisha cyane. None rero nkuko nakivuze, iyi yari intangamarara. Ku munsi wa mbere tuziga kuri iteme ivuga ngo guhindukira inyuma, ukwibuka ibya kera wahevye ukabirutisha ivyubu vy'imwemu urimwo. Iyo niyo ntambuko ya mbere yo gusubira inyuma no kugwa mu vyaha kuba Kristo. Iki ni kigwa cy'umunsi wa mbere tuzokigako neza. Umunsi ugira kabiri, iyo babiri canke abarenga babiri bagendana habaho kuja inama no kunywana, kugendana n'abanyangeso mbi, konona ingeso nziza. Iyi ni teme y'ikigwa kigira kabiri tuzoshishikara dukurikirana. Ikigwa kigira gatatu gifise teme ivuga ngo iyo ugiye mu ntege nke zo gusenga no gusoma ijambo ry'Imana ugasigara utagikunda iby'imwemu, uba uza uriko wegereza ukugwa, kuko uzoba wasubiye inyuma bikabije. Icyo ni kigwa cy'umunsi ugira gatatu. Umunsi ugira kane, teme iravuga ngo iyo ijambo ry'Imana riba ritakironka ikibanza muri wewe, ni ikimenyetso cy'uko umutima wawe umugwanizi aza yarawigaruriye, kandi ni ingwara ikomeye cyane gose mu buryo bw'imwemu. Iki ni kigwa cy'umunsi ugira kane. Umunsi ugira gatanu, mu gihe ijambo ry'Imana ariyo nkota tugwanisha, utarifise afatwa mpiri n'umugwanizi, kandi itsindwa ryiwe riba iriteye agahinda. Imana idufashe cyane. Icyo naco ni kigwa cy'umunsi ugira gatanu. Umunsi ugira gatandatu, ikigwa kiravuga ngo nimba ibyo wihanye ugakizwa ari byo usigaye ugenderamwo, warasubiye inyuma kugeza aho urengana umusaraba. Agakiza waragataye, naho woba ukibandanya winjira mu rusengero, eka mbere n'ibikorwa by'Imana bitari bike, naho woba ukibandanya ubikora. Icyo ni kigwa cy'umunsi ugira gatandatu. Umunsi ugira ndwi ari nawo munsi wa nyuma wa zino nyigisho, ufise teme ivuga ngo ugucumura niko gutera abakristo gusubira inyuma, kuko kubamara inkomezi. Ukutihana nako kukabatera kugwa, kuko kubatandukanya n'Imana, kukabafatanya na Satani umugwanizi. Imana idufashe cyane. Icyo nico kigwa tuzorangiriza ko bino vyigwa byose vyegeranye hamwe bizodutahuza uko bigendera umukristo yari yaramenye Imana, bigashika ko asubira inyuma, mbere n'ukugwa akanagwa mu vyaha. Bigenda gute? Ibyo vyigwa byose uko bizogenda bikurikirana, nitwabirangiza tuzoronka insobanuro nziza cyane gose yuno mutwe wa bino vyigwa vyino ndwi yose. Yesu Kristo akumpera umugisha cyane. Ngutumiriye rero mwene data, wumvise ino ntangamarara ngo uzugerageze ntagire ikigwa na kimwe kizagucarukana, kandi amajambo y'Imana kudushishikara kuyasangira mu kiganiro ijambo ry'umunsi. Eka mbere aho muzoyumva hose muri kanguka bohoka, ikanguro ry'umukristo, ibiganiro by'ivuga butumwa uko bigenda bica ku mbuga ngurukana bumenyi mu buryo butandukanye. Bene data, tubanezera n'inyota byo kumva ijambo ry'Imana, kandi tugire umwete wo kurikwiragiza hirya no hino, dusabikanye n'abandi kugira ngo umwe wese aronke ikimufasha muri runo rugendo. Kaze cyane dusenge Imana. Imana ugira neza, uhoraho data buja rukundo sega abamahanga. Izina ryawe rishishikare guhabwa ishimwe n'icyubahiro. Abari n'umubiri twese tugupfukamire, kuko uri Imana yo gupfukamirwa. Ndagushimiye cyane gose ku bwa bino vyigwa byose bigiye gutangwa. Ndagushimiye cyane gose ku rukundo dukunda. Ndagushimiye cyane gose ku mbabazi Imana utugirira, nkuko kera Mana wavugira mu kanwa k'abasabyi bawe, uburira ubwoko bwawe, na n'ubu uracyasemerera. Ndagomba Mwami Imana bino vyigwa ubihezagire, bigaragare mu bushobozi, bigaragare mu Mana ububasha, bigende bikuruguture Mana amatwi atumva, bihumura amaso atabona, byoroshe imitima ikomanaye, bitagagura ingoyi n'imbuto z'umugwanizi. Umwe wese atahura igikwiriye n'ikibere, ntaramuje Satani n'abadayimoni. Ndakomva mu gikorwa byose by'umugwanizi ku ishengero ryawe. Senge yugwaruka, senge abakenyezi n'abashinga ntaye, abigeme n'imisore, abana batabatama n'abatamakazi, senge y'ubwoko bwawe mu mpande zine z'isi, ngo amajambo yawe arushizeho Mana kubana ubushobozi n'ububasha. Nuko naje nk'umukozi wawe nunkoreshe nk'uko ugomba, mwemu wa yera Mana tahuza ishengero, ubwombe bwawe n'ishaka ryawe biranguke. Ni mu izina rya Kristo Yesu bisabye nizera, amen.
Nuko nshuti ya Kristo, iri ni ryo jambo ry'Imana nari mfise nsangira nawe kuri uno munsi, kandi koko ukwizera kwanje nuko ryagufashije kandi ryaguhezagiye. None rero ntugigumizeko, ariko rirungikire n'abandi abo ufise nimero zabo za WhatsApp canke mende magroupe yose ya WhatsApp urimwo, kweragiza buno butumwa bwiza kugira ngo n'abandi bahezagirwe. Hama akaba ari rya mbere wumva buno butumwa bwiza ukifuza ko buzokuba bugushikira inbox imisi yose yo tubutanze, canke nimba utari bwakira gakiza ariko ukifuza kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umucunguzi wawe ugakizwe, canke nimba ari warakiriye gakiza ariko ugasubira inyuma mu vyaha ukifuza imfashanyo y'amasengesho, eka mbere n'undi mutwaro canke ikindi kibazo ufise wifuza ko twagufasha gusenga, nyandikira ku nimero zanje za WhatsApp guteranya 265 99 488 tuzobigufashamwo, kandi Yesu Kristo azokugirira neza. Hama dushishikara gushimira cyane gose mwese mutubwira ko ubutumwa bwiza dutanga mu kiganiro ijambo ry'umunsi buriko burabateza intambuko uko buca nuko bwira, mukarushizaho gukomera no gukura mu buryo bw'imwemu. Eka mbere turanashimira cyane gose mwebwe mudufasha gusenga kugira ngo umurimo w'Imana ukomeze gutera imbere, eka mbere na mwebwe munadushigikira mu buryo, kuko hari ibikorwa byinshi dukora kandi hari n'ibikoresho biba bikenewe bisaba amafaranga, bisaba uburyo. Mwese mudushigikira haba mu masengesho, eka mbere no mu buryo, uhora Imana rushizeho kubongera intege n'inkomezi kandi abahezagire cyane. Ibikorwa byose muri ko murakora muze mu byambare nk'igitsibo kuri wa munsi, naho butaha muzigamwe cyane.